Yesu ashimwe. Ndasubiye kubifuriza Pasika nziza. Pasika bisigura kujabuka canke kurengana. Muri iyi Pasika ndakwifurije yuko wojabuka ukarengana ivyari bimaze imisi bikugora, ibibazo n'ingorane. Ivyo navyo bigizwe n'intambara, ubukene, ibigwara n'ibindi bibazo bitandukanye. Jabuka ubirengane, ujabukire mu ntsinzi. Yesu yaranesheje, ku musaraba yarasemereye ngo vyose birarangiye. Burya mu vyarangiye n'ivyo bibazo byose n'ingorane vyarimwo. Uyu munsi rero ndakwifurije kuja mu ntsinzi kuko Yesu nawe yaranesheje. Ikindi naco nagira ndakwibutse ngo ntutinye kuko Yesu niwe gaheta. Nukuvuga ngo aragaheta, nta umuja imbere nta umuja inyuma, nudasanzwe kandi nifura mu vyaremwe vyose, kuko muri we ariho vyose vyaremewe. Uri ivyo mwijuru n'ivyo mwisi, biboneka n'ibitaboneka, uri intebe z'icubahiro, uri ububasha, ubukuru, ubwami, byose vyaremwe nawe biremegwa kubivyiwe. Si ivyo gusa, Yesu niwe mfura mu kuzuka mu bapfuye. Burya ko yazutse natwe tuzozuka. Naho wopfuye umunsi ukabupfiriye muri we, hari umunsi uzozuka. Niyavuza inzamba uzoyumva ko uzokwambika umubiri mushasha, uca uduga umusanganire mu kirere. Nuko rero Yesu amavi yose azomupfukamira kuko niwe gaheta, n'udasanzwe, ntawo twomugereranya. Imana yabitse ububasha bwose, ubushobozi bwose, ubukuru bwose, ubwami bwose, ibintu byose yabibitse muri we. Nukuvuga ngo Yesu umwizeye agira ubwo bushobozi n'ububasha nk'ibiri muri we. Mwizere rero kugira ngo ugendere muri ubwo bushobozi n'ububasha bwiwe. Amavi yose nagira nongere ndabibutse ko azomupfukamira, indimi zose zature ko ari uhoraho. Kandi uyu munsi ushobora kuba utariko uramwubaha, ariko hari umunsi uzomupfukamira, kandi ibyo bizokorwa n'abahambaye n'aboroshe. Nuko rero tumwubahe bicitwa uyu munsi, kandi nimba uri no mu bibazo ntutinye. Yesu niwe gaheta. Yesu abahezagire.